ubwiza bw'Imana bukubira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Merewe neza. Verse y'uno munsi tuza gukorera ko ngire introduction mbazi ikibazo numva nshaka kugendera ko muri iri jambo dushaka gukora gusangira uno munsi siko. Nashaka kubaza nti eske hariho abantu bari ngaha bakijijwe siko. Uzi ko urakijijwe, uramaze igihe ukijijwe, kumbura uramaze amezi, uramaze umwaka, uramaze imyaka siko. Muga ndashaka ngo ugire ico bita introspection, wirabe canke wisuzume siko, wiyumvira indani muri wewe. Ndashaka kubaza nti mu bantu muri ngaha mukijijwe, eske hari umuntu yoba ari ngaha avuga ati je ndakijijwe kandi ndamaze igihe nkijijwe, ariko vy'ukuri je nta munezero wo mu buzima afise, je sinovuga ko merewe neza, je sinovuga ko gukizwa vy'ukuri gushika ubu vyoba vyarantumye mba umuntu ari heureux siko, ari umuntu yumva ko aguwe neza, amerewe neza indani muri we. Canke ndashaka kubibaza mu bundi buryo, mu bantu muri ngaha uzi kukijijwe, uti je vuga gukizwa ndakijijwe, narakijijwe, narakiriye umwami Yesu siko. Mbega hari abantu bari ngaha avuga ati jewe ndakijijwe ariko vy'ukuri umwanya munini w'ubuzima bwanje canke nsuzumye ubuzima bwanje nkaburaba, novuga ko ndi triste, novuga ko birashika nkamererwa neza, ariko vy'ukuri ahanini novuga ko je merewe nabi, ntamerewe neza, ntafise umunezero, ntafise ivyishimo, ntafise amahoro siko. Eske hari abantu bavuga ati jewe ndakijijwe mugabo vy'ukuri naho nkijijwe sindiko ndavuga ibiri periodique vyagushikiye uno munsi, canke eske hari umuntu avuga ati jewe ndakijijwe ariko en general jewe simerewe neza, singuwe neza? Barahari ngaha, mwoshobora kumanika amaboko nkababona? Imana ishimwe. Abeti iki kibazo nakibajije mu mutwe ndavyimvira yuko ubaza ko ushobora kubaza ivyo bintu abarundi mu bantu ngo amarike ukuboko yerekane ko umva kare babajije ngo ni bande bashaka ko duhagarika ivy'uru rubanza tureke kubitegura. Umva harabura umuntu n'umwe akiriza ngo ni ande ashaka ko tubandanya, bose baraca barakiriza. Ca ndabwira Christianiye abarundi twese tuteza guhuza tuvuge bimwe, ibiri mu mutima ntitubivuga. Rero n'ubu mbajije ico kibazo abarundi, bene data bene mama muri ngaha, vy'ukuri muranezerewe? Basi nawe utabivuga siko, basi naho utabivuga, naho utavyerekana siko, ariko ndashaka ngo wirabe wisuzume, basi muranezerewe vya kweli, mumerewe neza? Kuko ndumva hoba hari ikibazo siko, nimba Kristo siko yoba yaraje muri twebwe siko, ariko tugakomeza kubabara nkuko twahora tubabaye kera, canke bamwe tukarushirizaho kubabara, canke abandi tugatangura kubabara kera tutari tubabaye. Rero numva umengo ndafise ico kibazo cyo kwibaza, Yesu muri Bibiliya bamudefinisa nk'umuco siko. Umuco nukuvanguza kumurika ahantu hari umwijima siko, hari obscurité, muravyumva? Rero numva nshaka kubabaza iki kibazo. Vous savez, hari igihe tuvuga ku bintu bijanye no gukorera Imana, hari igihe tuvuga ku bintu bijanye no gufasha abandi, hari igihe tuvuga ku bintu bijanye no kubinyungu ku buzima bw'abandi, no ku n'ibintu byinshi bitandukanye, mugabo tukibagira guhera ku biri essentiel siko. Imbere yuko tuja muri abo bandi nabo wofasha n'ibikorwa by'Imana wokora n'abantu wo kwitangira, ndashaka kukubaza wewe icambere na mbere kizi imbere ya byose, mbega ni sawa, umerewe neza? Kugira Kristo mu buzima bwawe
birafashije, wumva vyaraguhaye amahoro, wumva vyaraguhaye umunezero, wumva ufise securite, wumva ubwoba no kwiganyira vyaragiye. Ndashaka kuvuga ngo mu mwijima wari mu buzima bwawe utararonka Kristo mu buzima bwawe, siko? Ndashaka kukubaza uyu munsi uri ngaha, mbega hantu hari hirabura, hantu hari hijiriye indani muri wewe, muri wa mwijima, ndashaka kukubaza ngo uyu munsi harakije amatara, harabona indani muri wewe, wumva haka amatara, wumva ari amahoro. Kuko ndashaka kubabwira ngo ibikurikira byose, siko? Ibikurikira byose tuzoja gukora mu gakiza, siko? Ubutumwa tuzoja kuvuga, abantu tuzoja gufasha, ingabire zacu tuzoja gukoresha, ndashaka kubabwira ngo ibikurikira byose biza après, siko? Icambere cazanye Yesu mu buzima bwawe nukugukiza wewe. Kera Yesu nkikizwa yarambwira ijambo, arambwira ngo ivyo wigirisha ntibinyeteresa. Kuko nitwaza ngaha tugasanga uyu mugwi twajemwo witwa ishengero canke life center, barakritika abantu bafunze isura canke umengo ntibabakira abantu bashishwe, siko? Turashobora kwiga gushinya, siko? Ariko kera Yesu yarambwiye ngo ivyo wereka abandi ça ne m'intéresse pas, jewe ndumukiza w'ubugingo bwawe, naje kugira ngo ukire. Rero ikibazo je mfise cyo kubabaza bantu muri ngaha mufise Kristo uyu munsi, naho mwoba mutaronsa amahera uyu munsi, mumerewe neza canke bivana n'amahera yabonetse uyu munsi? Na mahoro naho nyene mu Kirundi nkuko twabivuze tutovyerekana, siko? Ntitwovyerekana kuko murabizi ari nk'umugore amanitse ukuboko akerekana ko ababaye, abantu bose baca bahindukira kuraba umugabo wiwe. Rero naho tutovyerekana, basa atawundi arinze kubigendamwo, wewe n'amahoro, atawundi arinze kuvyinjiramwo, wewe n'amahoro, ufise amahoro, ufise umunezero. Kuko ndashaka kukubwira ngo ibiri muri wewe bitabaye regle, erega ntawe ubiharirije bene data, nukuri je iki kintu ndakunda kukivuga, ukabubabaye nunugira hari uwo guhaririza ngo ntaco wabaye, hari uwo guhaririza ngo ntacagushikiye, hari uwo kubwira ngo nta mabi wabonye, none twe twobivuga canke twobiharira nkandi, tuba turi kumwe. Mbega hari uwo guhaririza ngo ntabikugoye, bisigura yuko nimba ubabaye, nimba ugowe, nimba hariho impamvu, hariho ivyabitumye, hariho ivyabikoze, siko? Hama nkuko majorite y'abantu bari ngaha bakuze, uko dukura twarize kubana n'iyo mibabaro, twiga kuyifuka, twiga kwambara impunzu, twiga no kubaho malgré ça. Ariko nagira nababwire ngo nizi ngwara turiko turabatumirira kuza kwipimisha le 28, hariho nyinshi ziva kuri iyo mibabaro twafutse impunzu. Mu bapapa higeze kubaho iciyumviro cyo kugira umugwi wa bien-être, niko twawise, siko? Rero ndashaka kuvuga ngo abantu bavyitabiriye n'abantu banditse ama message bashaka kuja muri uwo mugwi bari benshi. Hama ndashaka kubabwira yuko abo bantu benshi bitabiriye, siko? Ugiye kuraba ama message bandika n'ivyo bakomunika n'ivyo bavuga, wumva benshi ikintu kibagoye ari ico novuga ngo umubabaro canke tristesse bafise mu buzima. Kandi nagenda babwire ngo biragoye kuba uri serugo, uri umugabo wo mu rugo, siko? Ugataha muri ugo rugo bafise ico bakwitezeko turetse ibiri materiel, ariko ndashaka kuvuga ngo burya n'ibitari materiel barabikwitezeko,
mu bisanzwe nk'umugabo wo mu rugo wari sanse kuzana amahoro muri urwo rugo, wari sanse kuzana umunezero muri urwo rugo, ndakunda kukivuga, birabishe kugira umupapa abisha. Birabishe yuko amasaha yawe yo gutaha, nimba ufise imodoka yo gutaha mu rugo, abana bumva klaxon bakumva umenga amasaha yo kubihigwa arageze, papa arashitse, twiruke kuryama. Hama kandi biragoye kuzana umunezero mu rugo nawe utagira umunezero mu buzima bwawe. Biragoye kuzanira umunezero uwo mwubakanye nawe atamunezero ufise mu buzima bwawe. Bamama muri ngaha, birabishe kuronka umumama ari deprime. Birabishe vyakwere. Ushobora kuba uri deprime, ugowe n'ivyawe, ufise ibikugoye n'ivyakubabaje, ntavyo nzi, umugabo aragutrompa, peut-être urakenye, wihuriye n'ingwara, canke uguma wibuka ko wabuze mama wawe, canke wahuye n'ibintu byinshi mu buzima. Okay, siko? Ariko nagenda kubwire ngo uko kuntu ubihiwe, siko? Nagenda kubwire ngo umwana wawe arabihiwe n'ingene umeze kurusha uko wowe ubihiwe. Birabishe kugira umumama abishe. Apana abishe basi, birabishe kugira umumama abihiwe. Siko? Basi ndeke kuvuga gusa ngo birabishe, ariko ngenda kubwire ngo umutima wawe ku myaka ufise, siko? Ni nkuko nuvuga ngo urakuze canke urakomeye kurusha umutima w'umwana wawe. Rero nagenda kubwire ngo ivyo bikuremereye ntuzi aho ugeza kuremera umwana wawe. Ushobora kuba atana kimuvuga, ushobora kuba bimunyegeza, ushobora kuba utabimwereka, ushobora kuzi kugira, ariko ngenda kubwire ngo uburemere buri mu mutima wawe buraremereye urugo rwawe, buraremereye abana bawe, urabaremereye. Kandi ngenda kubwire ngo uko nyene ubaremereye niko uri kurafragiliza imitima yabo. Niko bariko baraba fragile, niko bariko baraba faible, hama uko baba faible ndabivuge mu Kirundi niko basi niko bariko baroroha. Nikoroha kudakomera basi. Kandi uko badakomera niko bizobagora ku confronta cyangwa gufacinga ibibazo by'ubuzima, kuko nta nkomezi zikwiye bazoronka zuko, kuko bakuriye ahaba mu inkomezi hagukurira ahaba inkomezi. Murabitahoraga bene data. Hama ndabizi ko babwe beca umvuye ngo birabateye kwiyagiriza, ngandabure ngo ntiwiyagirize, sindi ko ndakwagiriza. Siko? Kuko nta utanga ica dafise. Muravyumva? Ariko icyo nshaka kuvuga ni ikihe? Nuko Kristo, please, Kristo, je sinzi ko mubizi, sinzi ko munabibona. Muravyumva? Ariko basi reka ndabapartage experience yanje. Siko? Mu gikorwa nkorera Imana harimo kuganira gose n'abantu, kandi ndaganira gose n'abajene. Muravyumva? Numva shaka kubabwira ngo ndahomarka ingene bari faible, ingene generation zo munsi zigenda haza iziri faible kurusha izahahora. Bisigura rero yuko ndabiza abavyeyi benshi ngaha, hari igihe abana bababwira ngo ndababaye, wowe namuraba ukavuga uti uri wa mbere ababaye. Twe ni dora tubabaye, wazi twaye twabonye bahosha. Hari ibintu bababwira ngo ntibashobora, mukibaza ngo ko barigirisha. Ndagerageza nti si twebwe gusa, si wacu gusa, si mu gihugu cacu gusa, siko? Je ngerageje kuvyanaliza, ndabifatanye nuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko abantu tugenda twironderera inyishu, tukanka inyishu y'Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo kuko banse kuza kuri jewe, kuko banse gupwiza kuri jewe, kuko banse kuvoma kuri jewe, bakibaza ngo boja kubirondera handi, ngo nanje ngo narabaretse, ngo nararetse imitima yabo iragenda baja kwilivra, kwiha kubibasambura. Rero uko generation zigenda zirarutana, ugusambuka kugenda kuraza, ni kuvuga ngo hagenda hazi ziri faible kurusha. Bisigura yuko bene data ndashaka kubabwira nk'abavyeyi muri ngaha, abana banyu hari ibintu bashaka beexija, bakeneye ari ama besoin, mwe mutigeze mushaka, mutigeze mu exija, mutigeze muvyumva nka besoin. Rero iyo babibabwiye mwibaza ngo nukwigirisha, ariko nagenda babwire ngo kenshi si ukwigirisha, kenshi nyuma ya bijya bintu hariho imitima irikira batabaza abavyeyi muri ngaha.
hariho imitima iriko irabatabaza, hariho imitima itazi kuvuga ngo ndiko ndababara, ndiko ndasufura, hariho imitima, reka ndabavugire basi nimba batazi kubivuga, reka ndabavugire bavyeyi muri ngaha, imitima y'abana banyu irafise ivyo iriko irabasaba. Ndamaze kuvugana n'umupapa ngaha mwishenge, nzi faiblesse z'umwana wiwe, nzi ingene yumva ariko arasambuka muri we. Erega nawe yikirukiye, mbe mwibaza ko abantu bahungira mu nzoga kubera iki? Mwibaza ko bahungira mu rumogi kubera iki? Erega hari ico babuze, siko bumva umengo barakironka haje. None mwebwe bavyeyi muri ngaha babajane mubona, babajane mufise Kristo, babajane mushobora kubaha ivyo bintu bakeneye. Erega sindi kumvuga ibintu biri materiel, ndi kumvuga indani. Narabonye umwana ariko aragenda nkagerageza gutraduiza no kumwumvisha yuko ntibisigura kwa kwanka papa wawe nibi nkagerageza urazo kumuvugira umuntu mugabo wa mwana atasha wa muntu agaca ko yindi gafe nkavuga arabyononye kurusha narenda muvugiye, urumva hajya biramugoye papa wawe nkasura nkabuvugira, siko? Ariko uwo mupapa umunsi umwe acambira ngo ambabarire nimba ari ngaha ntaco ngoya. Hariho n'umwana yakinya akantu nkako, mbega sinzi ngende bamwita, sinzi ko ari utu video kuri TikTok wo mu Burundi ngo bebe muramuzi. Bref, yarakinya akantu nkako, telefone papa wiwe bakaganira ngo papa bagera kupe ngo ndagukunda, reka ndaguhenyoko. N'umupapa wo muri rishengero nuko nyene yambariye ngo aza kumbwira ngo arankunda, ngo nambwira ivyo kunkunda ngo ivyo cengo mbwira ko winjije amahera canke atayo winjije, ngatanguye ivyo ngo reka ndaguhenyoko. Mais au fait ico datahura nuko ni besoin afise ariko abikubwira kugira yumve ko nawe ubivuga, kandi nimba ariko arabisaba, nimba yumva bikenewe nuko yumva bibuze. Naratumiwe mu nama y'abavyeyi justement, umuvyeyi ashaka gufatira ingingo umwana, uwo muvyeyi namubwira nti tubanze tubonane turi babiri, ndakubwira ico umwana wawe yumvira, ndamubwira ico umwana we yumvira, ingene azi katigezwa kundwa, akekeranya ko bamuronse bamushaka, ndabimubwira byose. Umupapa yahaswe kurira ngo ariko ngo zingana ruwe mwana twarose dushaka gurati ntoke ntimana ishimwe. Ivyo rero ni wowe bizi wese uko abizi. None ntivyo bavyiza umuntu aparvenye kubimubwira akabimukomunika, ntivyofasha. Ashobora kuba anihenda mu gukwihenda kuko kuramusambura. None kumusambura uri ngaho nkabwira ntega ni satani ariko akwiba umwana. None babibe muri ngaho mukanuye mufite ubweke. Undi mu mama nawe yambariye ngo namubwiye ntibasohora gerageza uzura mu utu affection umubwire kumukunda birempa arabishaka. Sindababwiye ngo mwese mutegerezwa kuja kubwira abana ko mubakunda, navyo ni vyiza ni mubivuge, niyo ntimubakunda, ega nta kinyoma kirimo, siko? Uwo mu mama cambwira ngo reka shangu namuhizo nkuye he ngo twe hari ivyo batubwiye. Mugabo numva umengo c'est comme si no babwira ngo ndasonye cri d'alarme, bavyeyi muri ngaha mukanguke mube maso, siko? Abana ntibabajane mubona. Amen, amen. Hama abana bari ngaha ndakunda kubabwira ikintu kimwe. Haro nabwiye la fois passée ni ufite wewe wopfa, siko? Ni papa wawe yocapa mu mutima bigahera. Ni uko ndamuzi ntavyo yoshobora kuresista. Ni ça c'est pour te dire à quel point nzi kujya mugabo agukunda. Mugabo ntazi kubikwereka, ntazi kuvyexprima, mugabo agufitiye urukundo rutagira uko rungana. Ndakunda kubwira abajene bari ngani mwabana. Erega babarera uko barezwe. Umuntu atanga icafisi, siko? Si kubera atabivuze wibaza katagukunda. None nimba atavyazi burya nabonye ikintu kigoye mu buzima, biroshe guhebera abantu bose no gupadora, muga nta muntu agoye guhebera nk'umuvyeyi wawe, kuko mvume ngo sahawe ukumuhebera ni wakuze je ndi umwana, nahawe nahiwe ukumpardona, nahiwe kunyihanganira, muga sahanje ukugira. Arongera ndababwire bana muri ngaha naho mwamini y'abavyeyi banyu, naho mubemera, naho muzi ivyo bashobora canke munabagaya,
nagira ndakubwire ngo afise ahagarukiriza, afise amafaiblesse, n'umuntu nagira ndakubwire ngo so na nyoko nabone n'umwana w'ahandi hantu. Muravyumva? Rero hari ivyo ashobora yarabaye umwana nkuko kwawe. Rero ivyo adashoboye ntibisigura yuko atagukunda, siko? Ariko hari ivyo badashoboye. Hari umuntu yavuze ngo biroroshe kumugara umugaye nk'amaguru, siko? Ati basi iyo umugaye amaguru ugendera muri chaise roulante ngo hoho vyotuma. Ati kubera yuko abantu barabibona kumugaye, barabona kugendera mu ntebe. Ati n'umwana uvyara arabona kumugaye. Rero nta na rimwe azogusaba ngo papa ngo dugu ntorere umupira watakaye hejuru y'amabati canke ntorere ku kabati, kuko arazi ko papa ntavyo ashoboye, ni kimuga. Ati mugabo nta kintu kigoye nko kumugara mu mushaha, kuko nta numwe abibona. Rero bagusaba ivyo udafise. Bagore muri ngaha, abagabo banyu hari ibintu bihagarara ko ntibababwire faiblesse zabo, siko? Ari ugasanga ivyo bikura musaba washavuye ngo yanse, ntavyashobora, ntazi kubiguha. N'abagabo même chose. Rero ikivyica nuko tuva no muhira ibitatunganye vyose, ivyo papa atashoboye n'ivyo mama atashoboye, ugasanga namye nifuza kuzogira mariage n'umugore ashobora kubimpa, namye nifuza kugira mariage n'umugabo ashoboye kubimpa. Hama nkaca nda muri urwo rugo kuko nabonye umenga uyu asa n'uwo bimpa. Hama nashika indani nkabibura nkumigwa, nkababara, nkagira deception yiyongeye ko kuyo nagize muhira. Hama tukaratugera ahantu tuvuga ngo nta rukundo rubaho. Rurabaho vyabananiye ntavyo bashobora, ariko baragukunda. Canke bagowe na vyinshi. Amen. Reka nsabe baduhe verse yanje yo muri Yohana. Rero gabene data muri ngaha, yaba bakuze yaba bana, cyane abana ngira mwe mutabizi, nagira nabwiye ntivyo kwisi ntivyorosha. Yego kwe, hari gihe bitagenda uko ushaka, hari gihe bitagenda uko uvyiyumvira, gihe uvukira mu muryango utameze uko ushaka, etc. Siko? Ariko rero hejuru y'ivyo, reka dusomire ijambo ngo nuko ku munsi uherukira ya misi mikuru, niwo munsi uruti iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Amen. Alo, ndabahuje abana n'abavyeyi mwese, nta myaka bisabye. Ngo nuko ku munsi uruti iyindi uherukira ya misi mikuru, Yesu arahagarara, siko? Ahagarara imbere y'abo bantu bose arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Amen. Amen. Umurongo ukurikira haravuga ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. Amen. Rero ndaje kubatangariza no kubaha inkuru nziza mwese muri ngaha, siko? Uko vyoba bimeze kose, uko vyoba vyarabaye kose, abo mu gatondo nababariye ntije ari ibintu nahora mbona muri televiziyo, nkaca mvuga ngo ni ibibazo by'abazungu, niyaza kari racisme nayo nyene. Kumva umengo ni ibibazo by'abazungu, abazungu barasa ama probleme baragwaye, sinzi ivyo bagwaye, siko? Ariko mpora ntangazwa no kubona ko ivyo bibazo byose ndabibona ngaha aya mu kuganira mu ishengero. Naramenye ko atari ibibazo by'abazungu, naramenye ko ari ibibazo by'ivyaremwe. Rero ndaje kubatangariza abantu muri ngaha, siko? Ntazi ingene vyabagendeye, abo batashoboye kubakunda. Reka nababwire, je nogerageza kubabwira maka duhura nayo ne ngaha aya. Hariho nk'umwana par exemple ashobora kukubwira ati, Deni, jewe ndashobora kuba saa 8 y'ijoro mbonye papa tarashika, nca mvyuka nkambara, siko? Nkaca ngenda kuzunguruka ikartier yose. Ati kandi jewe mu kuzunguruka ikartier yose saa 8 y'ijoro, ahantu hambere ndaba ni mu makanivo, kuko kenshi papa ajyama muri kanivo atashoboye gushika muhira yaborewe. Kandi agacambwira ati, kandi uwo papa niko ndakubwira ameze gutyo,
turetse ko wewe ubwiwe agowe aragwana mu kabare aragira iki bakamukubita nitwe twirirwa tuja gutabara siko Petera abantu bikura igafe nyene ukavuga uti kweri sinzi ngene vyabagendeye ariko nyene vyarabaye ndazi uwo mwana ariko arahunga muri 2015 siko kuko papa wiwe yagiye kunywa akaboregwa agacaja kunywera ahantu ababwira ngo abana banje bafite ibigwanisho muhira ukanyere unyegera ngaha bana banje barakurasa baca baza kurondera ibigwanisho iwabo hejuru ya vya bindi ukabona umwana yirutse akarondera yahungira ngo bariko barabarondera kuko papa yavuze yuko bafite ibigwanisho wakamuraba ukibaza ibibazo byose baciyemwe imyaka yose bati gushika ubu aracaye karateza bijya bibazo abahora baza mu bikorane by'abamama n'abakobwa murabizi muramaze kumva intahe nyinshi abana bakuze babona ku bavyeyi ntarinze kuzana birenze ngaha siko rero nagenda babwire ngo pardon siko ariko nyene dunia ni dunia urumva ufise amagogo wahuye nayo siko abandi batahuye nayo siko hama nabo bafise ayo bahuye nawe we mutahuye umwe wese ngaha kuri inosi ahura n'ibibazo vyiwe ahura n'amagogwa yiwe rero hari abantu bakuze bafise ibibazo bitandukanye hari abantu bakuze baca mu bintu bitandukanye hari abantu bahuye n'ibintu bitandukanye mu buzima hari abantu bahemukiwe hari abantu bahuye n'ibintu bitagira uko bingana ni byinshi kandi agana babwire ngo ivyo bintu byose nta na kimwe cijana uko byose biraza bikagenda mu mushaha bigenda biragura bigenda biratema bigenda birakomeretsa bigenda birica bigenda bironona bigenda birasambura kugira ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwansi satani ngo nta kindi camuzanye atari ukwica no kwiba no gutikiza nukuvuga ngo akoresha ivyo muri ko muracamwo akagenda arica hama akagera igihe wakura ukagira mariage nawe ukavyara bakakubwira ngo abana bawe ngo bahe urukundo na affection bimeze gutya umuntu akakura akavuga ngo ndabaha ivyo nakuye hehe ko nanje atakintu nk'ico nigeze ndonka mu buzima mugu uno munsi ndaje gutangariza bene data muri Kristo muri ngaha mwese siko ndakubwira ngo peu importe uko vyagenze iwanyu peu importe aho wakuriye peu importe ivyi wanyu ingene bimeze n'ingene vyakugize n'ingene vyakwishe ega kitwenza haro n'abatazi ko bapfuye sinzi ko birabashikira ikintu kikagukata sinzi ko mwese jewe bandu umuntu yamye atinya ibikomere kuva kera rero sinzi ko yagushiruka canko ku kintu kikagukata ugaca utinya kurabaho vyakasa kuko umva umengo mana sinzi nkene bisa ndagowe ndapfuye ibara yeraguye ntunaharabe siko rero hari abantu muri mwebwe batinya no kurabaho bakomeretse kuko umva umengo nkaharaba nca nsombra nkaraba ndahwera nkaraba na wa mubabaro nagerageje kuzibira no gukontena uca usohoka wose baratinya no kuharaba unababaje ngo warakomeretse ngo ya ariko ici jambo ry'Imana ritubwira ngo la bonne nouvelle inkuru nziza none iri hehe inkuru nziza iri yuko uko biri kose uko bisa kose uko vyagenze kose uko vyononekaye kose uko vyapfuye kose uko vyaboze kose nuko binuka uko ariko kose hari umugabo yiyemera siko hari umugabo yiyemera yiyita kari we soko ry'ubugingo bwose uwo mugabo rero akubwira ahagaze yemanze adatinya yemye agahagarara ku musozi agasemerera akavuga ngo hewe wakubititse wese ukusa kose ukunani ukunyote uko bikutanye uko bigize iki arahagarara asemera ngo unyote uwari we wese muri mwebwe inyoti yari yo yose muri izo nivo yari yo yose ugezaho kunyotegwa arahagaze kuko atamini ya wewe mga we yiyaminiya arahagaze agasemerera akavuga ngo he uko biri kose ndashoboye uko biri kose ndamazi y'ubugingo uko biri kose ndakiza uko vyapfuye uko ariko kose nta trotare nta vyarengeranye kuri jewe aravuga ngo he unyotewe uwari we wese muri mwebwe naze kuri jewe ndamuha amazi y'ubugingo kandi inyota irahera complètement rero Jema nuvuye ngo nagahinda
kirimo mu bintu novuga ngo bimbabaza. Je vraiment numva umengo birambihira kubona umuntu akijijwe siko ari malheureux bikamara imyaka. Simvuze ngo guca mu bihe bigoye ntibibaho, simvuze ngo ntiwoca mu gihe kikunyiganyiza, ariko ni ca kibazo nababaza, n'amahoro mumeze neza? Bene data, ijambo ry'Imana rivuga tuvuga ubutumwa bwiza siko, nagira nababwire uko mungana muri ngaha muri bihumbi bingahe siko, mwoba abantu buzuye umunezero wa undi udeborde abantu bose babona, naho ataco mwovuga twobura aho dukwiza abantu muri parking yose bohagarara bamenye ngo kuri life center abantu baragiyeho bigenda gucya boza biruka bose. Ariko ngira ndababwiye nti noneho humura, si life center bitanga ni Kristo. Amen. Rero Kristo akavuga ngo nimuze abanyotewe mwese. Hama ntagusezeranira ngo nzokumara inyota yawe gusa, ntagusezeranira ngo nzogukiza ibikomere byawe gusa, ariko Kristo ica gusezeranira. Kristo avuga ngo nzoguha ku mazi, hama sukunywa gusa, hama suguhera inyota gusa, ariko akubwira ngo ahubwo hazogera n'igihe inzuzi z'ubugingo zitemba ziva indani muri wewe, n'ababana nababwira mukabavura bose mutazi ingene mwabavuye, mukabakiza ibyo mutigeze mumenya ko bagwaye. Erega ibi naho twigirisha ngo turabizi, ngo twaganiriye, ngo twamenya amafaiblesse yabo, tuzi bike, tuzi bito, nabo nyene ubwabo ntibazi ibyo bagwaye, nawe ntuzi ibyo ugwaye. Rero Kristo ntadusezera. Je sinzi ko mubitahura, Kristo ariyemera, muravyumva? Ariyaminiya. Waba kujya umuririmbyi yaririmbye ngo nta kirusha Imana amaboko, ngo naho yoba ari imibabaro, ngo canke ibiteye ubwoba, ngo gutabara kw'Imana yacu kurabisumba. Amen. Rero Kristo ariyemera. Kristo kuri we ikibazo si ibyo waciyemo, ikibazo si histoire yawe, suko bimeze, suko bingana, suko bigirike. Ivyo byose arabirabira akabirabira hamwe, akavuga ati umviriza, umuti jewe mfise, umuti ndaguha si uwo kugukiza ivyo gusa, ni uwo kugukiza n'ibindi utazi, kandi si uwo kugukiza gusa, ahubwo ni uwo kugupakiramwo inzuzi z'ubugingo, aho nawe uzohora urengana, amazi agenda arakujejetamwo akagenda arakiza abandi, nk'uko ba Petero barengana igitutu cabo kigakiza abantu ata programme barinze gufatana. Rero iki twishuye umunsi turazi ubunini bw'ibibazo. Bene data, nukuri ku mwanya bibembe babivuga ngo ntimwemere gupfa goyigoyi n'abandi bose, hari umuntu watanze ubugingo bwiwe ku bwanyu. Kumbure mwe ntavyo mubona, ntimuzina, ntimubona naho bihuriye n'imibabaro yanyu n'ingene byo bakiza, nta kibazo, birumvikana nibisanzwe siko, ariko wewe ko abibona, wewe ko yabivuze siko, basi siko mwegere umubwira uti nta nivyo mbona, simbona aho wonkiriza n'ingene wonkiza, nta na kimwe mbona, nta kibazo, arabizi katavyo ubona, ariko ingo iwiwe mwegere, egera Kristo siko, umwegere umubwira uti wewe nimba wibaza ko bikora, ehe kora, hamuzombwira ico Kristo yakoze mu bugingo bwawe. Hari abantu dora tuganira ngaha mwishengero bivanye n'ibibazo vyiwe, akumva umengo ndamubihiye kubera ndiko ndamubwira ibintu womengo ntivyumvikana canke nibifatika. None Kristo ibi yavuze imbere y'abantu birumvikana? Bahejeje iminsi mikuru nuvuga ngo bariye, banyoye, bahaze, murumva? Bariye bagize iki? Hama Kristo aca babwira ngo abanyotewe muri mwese muri ngaha, ngo ni muri za kuri je munywe, tunywe iki? Bakunywa gute? Rero na wewe nibisanzwe ko ushobora kutabona aho ivyo bintu vyohurira n'ivyo wabaye, n'ivyo waciyemwo, nibikuremereye siko, n'ivyo utazi gituma bikuremereye n'igituma bikurimwo siko, birumvikana ko ushobora kubutabitahura, ariko nta kibazo, basi kimutahura niko Kristo yavuze. None kai ko Kristo yavuze, gendi wiwe udodore umubwira uti hey ndaje ndashaka gukira, hama gukize. Bene data,
nukuri ntimushobora kwibaza ico kintu ni wemera ukagikora mu buzima bwawe turetse ivyiza gikoreye wewe ntushobora kwibaza iciza uzobuhejeje gukorera umuryango wawe ntushobora kwibaza iciza uzobuhejeje gukorera uruvyaro rwawe reka ntabwo ikintu kimega bene data ndaza abantu bakuze batagira amahera muravyumva badatunze badafite ubuzima bwabo ndi tubona muri televiziyo batwereka ngo nubu buzima bwiza siko ariko bakuranye n'abavyeyi bavoma kuri Kristo siko bakura bajya umunezero wa papa n'umunezero wa mama nagana bwengo ijambo ry'Imana ngo uruvyaro rw'abagororotsi ngo bazoba abantu bakomeye ngo bazoposeda igihugu nagana bwengo wewe umeze neza ukofra ivyo bintu uruvyaro rwawe ruba uruvyaro rukomeye ruzoposeda igihugu kubera iki kuko bafite vitamine z'ubugingo rero nagana bwengo ibintu byose twirukira n'ivyo turondera si bibi kurondera si bibi kugira iki ariko ngenda kubwengo ivyo byose biza mu nyuma ikizu bwa mbere no kuja kwa Kristo ukavoma akaguhaza ukaja kubirondera uhaze Kristo apana kubirondera wibaza n'ivyo bizokumara inyota mumba wari ncishe mwaka kantu ndamaze kuganira n'abantu ngaha mwishengero siko harimo abubatse harimo abatubatse siko bafise nukuvuga ngo nibo baba babimbwiye ko bafise ikibazo gikomeye cyane gose c'ubusambanyi kandi bavuga ati sinzi ingene babigenza mugabo jewe nibaza ko ndenze kandi bimeze ukunda ko rigafe ndakora amadega ndakora siko nukuvuga ngo muri monde yacu y'abakizwa uje kuvuga ibintu nk'ivyo umenga uvuze ibintu bikaze siko so uje kumbwira ibintu bo simvuze ngo ntibikaze non plus nukuvuga ngo uje kumbwira ibintu bikaze nk'ivyo tukaganira nabo bantu siko nagira mvuge vya bindi ngo barashobora kumanika amaboko ngaba barabizi urumva ariko nagana babwire ko abo bantu dora tuganira kandi iminsi yose yo tuganiriye dusanga ca kibazo c'ubusambanyi twakivuye ko kera cane gose muravyumva turiko tuganira ibibazo bijanye na manque afise mu buzima bwiwe hama izo manque yeformye cerveau yiwe yuko zizoba comble muri ico kintu c'ubusambanyi rero iyo nyota niyo excès afise yo kuja mu busambanyi en fait ariko arondera gucombla un vide ariko arondera kuzuza manque ikintu abuze kanaka muriwe nico kimutwara muri ivyo bintu rero hari gihe tuja ngaho tugateba kuvyaha no gucunga ngo umunsi ntavyo nkora ngo umunsi nta hamwe nja ngo ndizibiye ngo ndugaye telefone ndazimije ni sawa ni vyiza kwirinda ariko nuko kenshi telefone uyizimye ugatinduka yatsa niyo ngorane siko rero iciza ko bagukira apana ko naretse gusa kubera ndi muri ariko kuko Imana yankijije yambohoye amen mwabonye akantu ko masengesha kurikira kari kubohoka amen kubera Imana ikirajishinga suko wewe ureka gukora ivyaha gusa kuko urashobora kureka gukora ivyaha ariko ukaguma usufra kubera ubugwayi ufise muri wewe ariko Imana yidefinisa Kristo yidefinisa nk'iki nk'umukiza amen rero ikirajishinga nukugukiza suko ureka kubikora ugumugwaye hamukaguma usufra Yesu arashaka kukubohora vya kweli uronka umwidegevyo wa kweli ndamaze kubona abantu tuganira nkamubaza nti mbega none bimeze gute akambaza ngo ibiki yavyibagiye ngurazi ko navyibagiye ngo maze iminsi ngo sinzi ngene vyagenze kubera iki kuko ariko avomba ku isoko riko rimara inyota yahora aja gukombla mu bitari vyo rero ibintu byinshi bituraza inshinga vy'ivyaha ugiye kuraba ikibazo si ivyaha ahubwo ikibazo ni manque urimwo igutera kuja kurondera ikikumara inyota muri vya vyaha iyo izuba ryatse cane mu bihugu bimwe bimwe hahora haka izuba akaba kanikure murabizi izuba riraka cane mugasanga mu mateleviziyo mu makuru n'ahandi hantu hose bariko babwira abantu ngo bibuke kunywa amazi bibuke kunywa kubera iki kuko ugo ruzuba ni rwinshi cane gose hama baratranspira cane hama haragera igihe bakaba déshydraté bakabura amazi mu mubiri rero murabizi yuko abana batoyi n'abashaje bahora bapfa ukumva ngo mu Faransa hapfuye abantu bangana gutya kubera rya zuba kubera iki kuko hari igihe usanga nk'abo bantu bashaje ata wundi muntu babana yabagera basinyara ngo abibutse kunywa muravyumva rero ngarabwire ngo inyota irica abagenzi rero uruzuba rw'ubuzima rwakubisa hatandukanye muri twebwe
murabyumva rero turaba desidrate rero muri uko kuba desidrate twiruka kuronderera inyishu hirya no hino kuko twibaza ngo ibi bintu vyomara iyi nyota afise ariko Kristo agaca ahagarara hejuru agaca asemerera agaca avuga ngo he wakubiswe he wakubiswe n'izuba irihe byakugendeye gute agaca avuga ngo uko biri kose nuko bimeze kose abanyotewe nimuze kuri jewe ndabamara inyota si ukubamara inyota gusa ariko hariho n'inzuzi z'ubugingo ziza gutemba ziva indani muri mwebwe rero igituma ndiko ndavuga ko ari Kristo nkasinyara no kubera iki nuko no muri shengero haragera ahantu tuja mu ishengero tukaba mu ishengero tukamenyera ivy'ishengero kabo je ndi muri groupe ya prière yiniyi muri cellule yiniyi jewe ndi muri département y'abagira isuku jewe ndi twarahuye n'abantu muri église twaramenyanye turabagenzi ndi muri groupe y'aba mama ndi muri bijya by'abacouple tukaza ture dimanche tukaza tugatonda ibintu bikagenda neza kagira iki allo bakubaza ngo mbega uheruka kuja kudodora kwa Kristo ryari uheruka kuja kuvoma ryari uheruka kuja kumubaza icyo afise pour toi ryari uheruka kuja kunywa kuvya kubwira ryari ugasanga ico kintu caratakaye ahubwo tumutumbera iyo dusivyo tumubwira n'ivyo tumusaba gusa hamba tugasha twiruka ariko nta mwanya dufise wo kuza ngo Kristo watetse iki wateguye iki mpafungure ufitiye ijambo irihe nico gituma uca usanga dushobora kuronka ishengero ry'abantu bangana gutya aya Imana ishimwe biracatuma siko ariko hariho n'ibigituma kubera igihugu turimo hose naho dukunda kuvuga ko gikenye hari ibindi dufise murandaba amashengero muri Amerika nkaza numva nk'urushengero runini gutya aya nkaza numva ngo urumva ngo pastor wabo ngo yaramerewe nanga amazi imisi amerewe nabi rero ngo yaciye yiyahura Chinga chaza none gamana nike ndamaze kubona nka kabiri kandi ugasanga umuntu akiri mutoyi asumuryango tusa cyo nkibaza nti none gamana none uyahagarara imbere arinza bigira uko none bamwe bo hajya mu cyatsi twosura kubabwira iki nawe tuzabwira ngo ivyabo birakora ngo Imana ati ujya siko aratubwira ntabonye ko atakigenda ntibiheze yihebuye akiyahura siko rero turetse n'ivyo by'aba pasteur Imana ishimwe ni n'abantu bakeya nibaza biyahura mu gihugu cacu kandi ndabishimira Imana kandi mizina rya Yesu biragaherayo hari nabo bakeya nabo nyene babireke ariko ndashaka kubabwira ngo igitera umuntu gutinda agera ngaho nukwihebura nukubona ko ata solution nukubona ko atakizovamwo nukubona ko ivyo yagerageje bidakunda canke bitagira iki akagera hana akavuga ati karabaye ndahevye ariko ndaje kubabwira itangazo bene data ngira ndababarire ngo mu bitaboneka mu bidafatika reka kwibaza ko ibyanyu byose muzobironkera mu bifatika reka kwibaza ko amasolution yanyu yose muzoyakura mu bifatika reka kwibaza ko ari impakuro nk'amaheruro nk'inzuro nke ikiniki kuko nashaka kuvuga ngo ababironse nabo bariyahura muravyumva reka kwibaza umviriza bijya bintu byose nkunda kubivuga nta na kimwe gishoboye kuguhaza no guhaza ubugingo bwawe kuko wewe nturuwo ngaha wowe uva mu ijuru ivyo kwisi ntibishobora kuguhaza wewe ukeneye kuvoma kuvya mu ijuru kuko nivyo byonyene bise capacity yo guhaza ubuzima bwawe none ikibazo canje ni mbega iryo soko murarijako erega birashoboka kuza ngaha bene data birashoboka kwama ngaha birashoboka kuba umukristo mwiza mugabo je ndakunda kwibaza akagacapo numva no kakubaza na wewe siko basi Yesu yoza ngaha hapana gucubona umenga hagaze ngaha n'amarori oya bambe ngo n'amababa uravyumva ariko Yesu yoza ngaha aya agaca tumbera wewe ingosha ntange akarore kuri wewe urakoze siko je uyu ni wewe siko oya arabajewe siko uyu ni wewe siko ubu Yesu yomanuka akaza ngaha akakubwira ati ayo ma histoire y'indirimbo ziko ziravuga n'ibindi byose turabiretse ndabajewe siko je nawe duherukana ryari je nawe twavuganye iki ivyo uri kuravuga n'ivyo ivyo uri kurarimba je nawe turaherukanye hari ico twavuganye uramaze kumvugisha urigera undonkera umwanya ndiko ndakubaza wowe uri ngaha Yesu yoza akagara imbere akakura amaso abati vugisha ukuri bene data murabifite ibyo muvuga none ndabaza akabazo burya mwaza aho kunywa imiti ya sonde bikiza
kunywa imiti ya sonde birakiza? None ko Kristo yivuga nk'umuti, kandi abantu ikintu kitugora ni iki? Ntidushaka ivyo vya Kristo ataboneka adafatika, dushaka tubwira imiti ifatika yumvikana. Mbarira ngo nje muri korale ni washaka, mbwira ngo ngire repetition, mbwira ngo nje muri protocole, mbwira ngo nze kuri eglise tous les dimanches, mbwira ibintu bifatika vyumvikana ndemeye ko nzobikora. Mugabo ntumbwire ngo nje kunywa ku muntu banywa gute, babigira gute, bavoma gute, siko? Ariho ngenda babwire bene data, mu bigisha Imana yaduhaye responsabilité yo kurondera Imana. Bene data, kurondera Imana si gikonkwano, kurondera Imana n'umugisha. Kurondera Imana n'umugisha. None ndakubaza, wemera ukubitike gutyo kandi umuti uhari by'ukuri? Wemera upfe nabi umuti uhari? Wemera ubwo bubabare buzoje no kubana bawe umuti uhari? Kandi atanga amahera bagusabye. Harahandi avuga ngo nimuze munywe ku buntu, ngo n'abatagira amahera ngo nimuze munywe kwa gusa. Niko Kristo avuga bene data. Kandi akavuga ngo naravuye mu ijuru ndakora ibikenewe byose kugira ngo je shobore gucika umuti uri gratuit mwe munywa. None ndabikore nshika umuti uri gratuit, hama nina bagera ko mwanke ngo nta mwanya mufite wo kundondera. Rero ndakubaza we muntu uri ngaha, urondera Imana gute? Urondera Imana ryari? Uragira hajya bavuga basi ngo genda mu cumba cawe ngo wugare, uragira imyanya yawe kurondera Kristo. Kare nabwiye abantu bo mu gatondo tugiye gutangura karanjuru, siko? Nabwo ni keshi cyane gose maze kuza muri karanjuru atamutwaro numva umengo hajya kwaza nguzanye umutwaro we nguje gusengera iki, nkumve ngo ntawonzi ntaco nje gusengera, mwe mbaje uje ugira iki? Nje kuba muri presence y'Imana, nje kuba muri uwo mwanya, nje kujya, nje kunywa, nje kwipakiza lo nécessaire kugira mvyibuhe nuzure vitamine zikwiye, ejo ni hatera Ebola na Covid n'utundi tugwara twose tw'ubuzima najyazuba navuga tuza tusange ndi blende. Ega basha, ibi bintu byacu birakaze mu bisanzwe. Ibi bintu byacu birakomeye. Abanyamibembe bari bakubititse bagira bapfire hajyana bicwe n'inzara babara bataye inyuma y'igisagara, nibo bavuze ngo ariko kweri ngo twemere gupfa guyigoye nk'abandi bose. Ati duhaguruke tugende ngo hari igihe Imana yobana natwe. Barahaguruka bagenda, Imana ibaha intsinzi y'igihugu. Rero nawe nkuko dukunda kubivuga, dukunda kuvuga ibibazo byacu. Nahuye nibi, nashikiwe nibi, nukuri ni byiza kubimenya bikaba clair. Murabyumva? Ariko nshaka kuvuga ngo hariho umuti. Mama Francine muramuzi mwese? Francine. Haguruka bakubona batakuzi, usanga duse bashasha. Pepe rishengero bakubona. Mama Francine muramuzi mwese? Yaragwaye kanseri. Kanseri turayizi twese, siko? Iryo zina urivutse duca dupfa atakiraba, n'est-ce pas? Kanseri murayizi, siko? Turafise aho tugeza kumenya ubunini bwa kanseri, siko? Ariko baramugiriye shimyo. Rero iyo miti babatera muri shimyo, siko? Ego kanseri irakaze, siko? Vuga ariko n'umuti urakaze. Iyo miti babatera muri shimyo ni miti ikaze cyane gose. Ironona igaturira, kenshi usanga hari nk'umukobwa par exemple bicikira bakamugirira iyo shimyo, canke umudamu tout simplement usanga par exemple bavuga ati ntibishoboka ko usama inda mu gihe kingana gutya. Ifoko ibintu byose byahiye indani muri wewe bironka umwanya wo gusubira kuba bizima, bikaba restaurer akaza bishasha. Muravyumva? Francine bigeze kwihenda mu miti bamutera, hari umuti bamuteye ukaze, siko? Murabizi benshi mu ntahe yiwe, siko? Uwo muti bamuteye wateza kumara amasaha 48 24. Uwo muti wateza kwinjira buhoro buhoro mu masaha 28 ukabuhejeje kwinjira. Baca barihenda bawumutera kuri vitesse ikomeye yari baca barihenda bawumutera kuri vitesse yiruka, uwo muti umwinjira mu minota 30. Umuti waramuturiye kuko n'umuti ukaze, umuti waramuturiye gushika naho Francine yarase ururimi rwirabura. Kandi ubonye ururimi rwirabura ukavuga utoke uru nugo turiko turabona ivyo tutayiko turabona navyo nibiki bimeze gute byagenze gute. Rero kanseri irashobora kubikaze, siko?
ariko hariho n'imiti ikaze. Amen. Ivyagushikiye birakaze, ariko Kristo arakaze. Ivyagushikiye ni catastrophique, nta numwe karabiharira, birababaje n'agahinda, birateye ubwoba, kumbure ntibinavugwa etc etc. Ego nivyo ndavyemeye, ntavyo mpaririye, ariko ico ngarutse kuvuga ngo hari umuti wiyaminiya, hari umuti wiyemera, hari umuti uhagarara imbere y'ingwara zose, ukavuga ngo ico ari cyo cyose uko kimeze kose naho kigeze n'ingene kingana, ingo unywe hamumvuguruze nutakira. Kristo arakiza. Amen. Kristo arakiza mu mitima yanyu, Kristo arakiza imishaha yanyu, Kristo arabohora, Kristo agira neza. Kristo nuwa bien. Nukuri iyo mbonye umuntu ari busy ugasanga nta mwanya wa Kristo akironga. Haro n'abantu bo bihenda ngango nabansiye kombata. Ngo twengo twisengo twakijijwe kera. Ngo twengo kiye cacu ngo twarasenga ngo twara uzirongo ni sawa warahejeje. Nagenda kubwire ngo wagukomerekeje ntarapfa. Satani ariho. Siko? Rero ntushobora kuvuga ngo twe twaragize iki nkuko umengo vyaraheze. Yesu ntibaheza kumujya. Yesu ntahera, ni munini, ni grand. Siko? Ntumuheza. Rero jya uje anige usanga kugira iby'abazukuru bawe mugabo jya. Kuko ivyo nivyo bizobaha kumera neza. Rero ikibazo nico cyo kuvuga ngo ibi none bitaboneka, ibi tutazira rimwe ngaha gusenga, ibi atawukubona, atawuguha amanota, atawukwaminiye, atawugwizigi, bimwe vyanyu muri babiri mwibanga muri sokre mu cumba canke mu kibanza ikindi ndiko nabo ngo biriya bitaboneka. Mbega haragaciro ubiha gakwiye, urabifatira umwanya, urabiha importance na hatanumwa kwaminiya, urabiha importance na hatanumwa kwaminiya ngo umusenzi. Mbega ujya mwanya urawunegrija canke urawuha agaciro? Kuko nagenda kugira ngo nimba kuja ku kazi wawe ubiha agaciro kurusha ivyo nuko ku kazi uzicu uhaziga umushahara. Rero nimba wiyaza ko umushahara wawe uzogira ubuzima bwawe bwose urihenze, urashobora guhembwa na rutayo ukaronka na promotion hamugapfugowe. Ariko Kristo avuga ngo ingo kuri jewe unyotewe wese ndakumara inyota, ndaguha ubugingo busagutse. Inzuzi z'ubugingo ntembesha muri wewe sizimara ubuzima bwawe gusa, ariko no kuvuga ngo zikemura n'ivyo mu buzima bw'abandi. Amen. Lero la question est-ce que murabikora? Ndakubatsa. Urafise uwo mwanya? Ndakunda kuvuga injya ndirimbo yo gusenga iri mu gitabo, bivuga ngo gusenga kurafasha igihe cyose, siko? Umuririmbyi yaravuze ngo ko ari we nziga ku buntu sinzoreka kugusenga. Mu bisanzwe kenshi yagiye twihenda ngo je ndizera Imana canke ndizera ariko biroroshe kumenya ico wizera, ntihage n'ubibwira, siko? Ariko raba ikigufukamika mu buzima bwawe hamumenye ko ari cyo wizera. Raba ivyo udasiba, raba ivyo tukubahuka kurengera karimbi, raba ivyo biguhamagaye wama witaba, bijya nivyo usenga mu bisanzwe. Hama nimba ariko witaba Imana, nimba ariyo ugize iki niyo ufukamira ko ari uziga ku buntu ntuzoreka kuyisenga. Amen. Ariko iyo uziga ubuntu ahandi urashobora kwikawusha gusenga Imana. Amen. Ijambo ryo muri Ezekiel muratwo turihagarara ko ngaha mwishengero haravuga ngo maze arambarira ati aya mazi atemba iburasirazuba azomanuka mu kiyaga Araba arinde ashika no mu kiyaga c'umunyu, la mer morte. Nze ndayiprecisa ko ari mer morte kugira mumenye ko byarapfuye nyene, siko? Ngo niyashika muri ico kiyaga azokiza amazi yo muri ico kiyaga. Amen. Banza usubire mu aka kantu. Ayo mazi niyashika muri ico kiyaga wewe uri azokiza amazi yo muri ico kiyaga. Amen. Amen. 9. Ngo kandi ahari ugo ruzi, aho ugo ruzi ruzoshika hose, ikintu cose kizima gikunda kunyogomba mu mazi kizobona uko kibaho, kandi hazobamwo n'isinzi ry'amafi byinshi kuko ayo mazi ashitseyo. Ngo kandi amazi yo mu kiyaga azokira, ikintu cose kizima kibone uko kibaho ahari ugo ruzi, aho ugo ruzi ruzoshika hose. 10. Ngo kandi abarovyi bazohagarara ku nkombe zaco uhereye muri eni quelque chose ugashitsa kuri enuguriyarba, rumva ngo hazoba gutera insenga, hazobamwe amafi y'uburyo bwinshi nk'amafi yo mu kiyaga kinini, kandi azoba ari menshi cyane. 11. Ngo ariko ivyondo n'ibishanga byo ku nkengera yaco ntibizokira
bizohebegwa mu munyu 12 ngo kandi ngo ku nkombe z'ugo ruzi hakurya no hakuno hazomera igiti cose cama ibiribwa ibibabi vyavyo ntaho bizokabirana kandi n'ivyo vyama ntaho bizobura 13 bon suite okay bizohora vyera bijane n'ukwezi uko gutashe kuko abaza bitunga ava ahera mu rusengero ivyo vyamwa bizoba byo kurya hama ibibabi vyavyo bizoba umuti wo kuvura amen iri jambo murazi kari ryo duhagarara ko ngaha aya muri iri shengero tuvuga rujya ruzi ruzogenda rutemba siko rukagenda rukwira ahantu hose rukiza ibintu vyose ariko nagenda kubwire ngo imbere y'uko uruzi rugenda rutemba rukwira ahantu hose rukiza ibintu vyose ni vyiza ko uruzi rutemba muri wewe d'abord rugatemba ataco gwemera gusigaza no gusiga indani muri rero nabwika ikintu bene data be murazi ko ari utuntu tugwaye mugabo ataco twumva umengo utwo ntaco basimana ariko nagenda kubwire ngo uruzi rw'Imana uruzi rw'ubugingo nta kintu na kimwe gwemera gusiga rudakijije indani muri wewe nukuvuga ngo ntaco ruhebera ntaco umengo coco oya ariko ugo ruza aho rugenda rutemba hose ngaha havuze ngo normalement ivyamwa hari gihe bigira periode bakabati ibi vyera mu kwezi ukunuku ibi vyera muri iyi periode ibi bikera muri iyi periode siko ariko havuze ngo ariko ngo ivyo vyamwa vyovyo ngo bizokwera uko ukwezi gutashe shaka umuwa bizogenda vyera ngo kubera yuko ngo amazi abivomera ngo ari amazi ava ahera ho mu rusengero rw'Imana amen 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 rero nawe ndashaka kukubwira uno munsi ngo hariho amazi ava ahera ho mu rusengero rw'Imana ayo mazi uno munsi ni Kristo siko nuwo Kristo ahagarara akavuga ngo abanyotewe mwese nimuze munyweko ngenda kuvuga ngo sinzi ivyo ugwaye sinzi ivyo wabaye sinzi ivyagukubititse sinzi aho wononekaye sinzi ubumuga ufise sinzi aho ugeza ku guhera no guherengetera siko sinzi ubugwaye bwawe aho bugeze ariko ngenda kuvuga ngo uko bwoba ukora ariko kose nagenda gusubiriremo ngo nta kiruta Imana amaboko ndakubwiye ngo uko bipfuye uko ariko kose kandi ibindi ko ndakubwira si ibintu ndiko ndakubwira gusa ngo namajambo ariko nagenda kubwira ngo nkuko nakubwiye ngo hari ubugwayi butandukanye twagiye tubona ngaha mwishengero nagenda kubwira ngo haro no gukira kutagira uko kongana twobabwira twagiye tubona kuba ngaha mwishengero no kubohoka n'abantu bene data hari umuntu akubwira ivyo ukamuraka avuga ati Yesu nzingo ibivyo rero ikintu camye kintangaza nasanze ivyo mvuze ngo nzingo ari byo binyaruka kurusha bya bindi rero mwene data uri ngaha atavuga n'ivyiwe atavuga n'ibimugoye atano wabwira atano yubakwa ko bivuye ngo bi catastrophique icambere ngenda babwira abantu benshi bakunda kwiyagiriza bakikupabiliza kuko baguma baraba ivyaha bakora ariko ngenda kubwire ngo ivyaha byose ukora ubikoreshwa n'inyota iri muri wewe rero inyota iri muri wewe nimbi kurusha ivyo vyaha uri kurakora rero hari wagupropojeje ngo ingi wanje ndaguha amazi hamuburi inkomezi zo gukora za vyaha benshi mugerageza kubikira mu buryo bw'inkomezi zanyu n'ububasha bwanyu ariko ngenda kubwire ngo ivyo oya vyarananiye ababigerageje kuva kera ariko hari umuntu yiyemera avuga ngo ingo iwanje ndaguha amazi nenda kubwira ikintu kimwe umuntu agwaye malaria ashobora amaiforo menshi ngo ntasubire kuvomisa akagira kigoroje mu wanje hora yenerva ngo aye malaria niyaza kataba yamenye ko ngo aye malaria ngira ngo agaca gutekera turutwiza azikukunda tumeze neza agaca kuzanira ukatujya utugejeje agatugaca tuvomisa haiza akanya agaca hindura basi akarondera utunda tegura twiza amakaza abonye ataraheza uratuvomishije nawe yendere tukazura guhaye kofi mwanje yakunda kwitana amakofi murumva rero nagenda kubwire ngo umuntu agwaye malaria siko umunyavyaha umuntu afite ivyagwaye siko umuntu afite ivyagwaye hagati muri mwebwe aragira kigoro kagoye kenshi kukugira ngo ntasubire kuvomisa aho ngenda kubwire ngo naho kwifata siko biraza gusohoka tu ugwaye malaria uraza kuvomisa muravyumva kandi nagenda kubwire ngo naho utovomisa malaria yo kwica siko rero hagihe tugwana n'ibintu tudakora ariko tutazi kugenda kuri Kristo ngo tunywe umuti dukiza malaria hama tureke kuvomisa tout simplement kuko tudashaka kuvomisa amen rero ndakubwiye ngo ntiwemere guhomba ufise umuntu yitanze kugira ngo unywe amazi ya gusa agukiza ico ari cyo cyose ubugwaye amen
ahubwo muje ko udodore bwiza iyo myanya ja mu cumba cawe ugara ikawushe programme irengagiza abantu baguhamagara ikawushe telefoni zimya kuramo connection gira igishoboka cose uvuga uti Yesu ndaje nivyo nakurambira umubwira uti ndarambiwe ibintu bira uri suri kwa ico urakoraga Yesu vuga ivyakwera umubwire uri muri ico cumba Kristo arumva Kristo arakora Kristo arishura azogukiza azoguhindura natwe tubimaze mw'imyaka hari ibintu tutazi ngene vyigeze bikira tutazi na ryari vyabohotse na ryari vyagiye ariko mu kuba muri presence y'Imana harakiza ibintu bitagira uko bingana ni wabiha agaciro ntiwemere gupfa goyigoyi nk'abandi bose egera isoko uvome hamunywe ubwo ruza aho ruza guca hose mu buzima bwawe rurahasubiza ubuzima amen mani bahezagire mwabuke dusenga nagira nababwiye nterega mutanyoye umutima urazi ngene bimeze abantu bose muza kubwira ngo muje ngwino kwa Yesu ngo numukiza bagashaka kuraba nabo barakuza ukugwaye hashavuga ati akiziki ko nawe vyakunaniye ariko nagira nabwire ngo niwakira na hataco ubuvuze bazobona gukira kwawe baze biruka gukira kwawe ni inkuru nziza n'ubutumwa bwiza ku bandi amen Yesu ndagushima ko uri isoko rya gusa ndagushima ko utarihisha ndagushima ko atamahera udusaba ndagushima ko atakindi kintu na kimwe udusaba mana ariko udusaba kuzi wawe gusa kuza kuri iryo soko kunywa mana bana ndagushima ko watwiyumviriye ukatwiyumvirira hakiri kare tutaranabaho ukabona condition zacu ukabona condition z'umunyavyaha uko agowe n'ayagowe n'ivyajamwo hama ukamanuka ukava mu ijuru ukaza gukora ibikenewe byose ukitanga mu kibanza ciwe ukemera gupfa urupfu rwiwe no guhanwa igihano ciwe kugira ngo ushobore kumuha mana uwo muti wa gusa uri disponible igihe cose amasaha yose mu kibanza icari co cose mana waraduhamagaye ngo tuze tunywe dukire tumere neza tubohoke twiyepanwise mana ubuzima bwacu bugira agaciro bugira intumbero mana tubeho neza tugira amahoro tugira umunezero maze tube kuri ino si mana tumeze neza mana nagushima ko ivyo byose wabikoze ukavyitangamo kandi ukabikora kwa gusa ataco turinze kuri hamana mana ndasengeye ubwoko bwawe ndasengeye abana bawe ndasengeye mana abantu bose mvuga ngo ndakwinginze ngo wugurure amaso y'ubwenge bwacu kugira ngo tubone l'importance y'uwo muti uri mana ndasenze ngo wugurure mana amaso y'ubwenge bwacu kugira tubone ubushobozi na capacité z'uwo muti tubone ico ushobora gukora n'ingene ukiza mana mana twirirwa twabibonye twirirwa twumvise intahe mana hirirwa habaye intahe zishi zitandukanye muri iki kibanza zabukiza ibitandukanye zabubohora zabugize iki mana nabari bibaza ngo urabanka canke ubafitiye ishavu n'inzigo canke ushaka kubica mana batangajwe no kubona igihe waza waje kubakiza atakindi kikuzanye mana ndasenze ngo ntihagire umuntu adupfana apfa nabi kandi uhari mana umuti uhari mana ndasenze ngo ntihagire umuntu agenda agowe ndasenze ngo ntihagire umuntu aguma mu magorwa y'ivyo yabonye n'ivyo yaciyemwo ndasenze ngo ntihagire umuntu aguma mu magorwa yo mu muryango yabo mana ndasenze ngo ntihagire abantu mana baguma babishe babihiwe muri iki kibanza ariko ndasenze mana ngo reka amazi y'ubugingo atembe ava muri twebwe reka twinjiremwo adukize d'abord hama mana sesekare ashikira abacu ashikira abaterura iruhande mana akiza abana akiza ibintu byose mana turafise aho tubivoma birahari n'ukuri ibyawe birahambaye ibyawe birakomeye ibyawe birakiza ibyawe ntaco bitinya ibyawe ntavyo kigera umutwe mana ibyawe mana birengeye byose twibaza n'ivyo twiyumvira n'ivyo dushaka mana ibyawe birahambaye mana nta kandi n'imwe y'umuntu ari ngaha wumva umengo biri too much nta kandi n'imwe y'umuntu ari ngaha wumva umengo ivyiwe kameme byararengeranye biragoye mana tukiri muri iyi si y'abazima mana nta muntu n'umwe yokunanira nta ukugora nta n'ugukomplika kurusha abandi mana twese tuji wawe tukakwegeraga mana dukira tutazi na ryari twakize tugakira tutazi sangapi twakize dukira tutazi n'umuti wawe ingene wawukoze mana erega urakiza erega urabohora erega uratabara erega ugira neza mana si ico conyene mana izo nzuzi z'ubugingo mana si ukudukiza gusa ariko ziradutwara mana zikadutwara ahandi zikadutwara mu bindi zikadushikana mu bihambaye n'ibikomeye mana turi ngaha kwisi kugira ngo twerekane ubunini n'ubwiza bwawe kugira ngo tugaragaze ubushobozi bwawe na gloire yawe n'urukundo rwawe mana inzuzi z'ubugingo zirimo ibyangombwa n'ibikenewe byose mana kugira ngo dushike kandi tuheyarize ibikomeye mana mu izina rya Yesu nk'ishengero turanse gupfa goyigoyi nk'abandi bose mana
turanse kwemera excuse ngo igihugu kirakenye, turanse kwemera excuse ngo ibi nibi byabuze, turanse kwemera excuse zose ziri ngaha mana mu izina rya Yesu. Uko biri kose, uko vyosa kose, naho vyotukura tukutukumana, nta kikunanira, nta kigize kimana. Turazi ko mu bubiko bwawe hari ibirenze ivyo dusaba n'ivyo twokwiyumvira. Mu bubiko bwawe mana hari binini mana. Ndasengeye ubwoko bwawe mana, mvuga ngo mu izina rya Yesu urushirize kudutwara muri iryo kanguro mana ryo kukurondera, ryo kuvoma iwawe, ryo kujya iwawe mana, kugira ngo ubwiza bwawe bugaragare biciye mu bugingo bwacu mana. Urakoze data, kuri mwiza, uhabwa icubahiro mu izina rya Yesu tugusenze, amen.